twagiye gutora twahejeje turaza ngaha ucuruza imboga ntubona. Mu makomine ya Mpanda na Bubanza ari mu ntara nshasha ya Bujumbura mu bibanza vyariko biberamwo amatora kuva igihe c'inyuma ya saa sita abenegihugu basa n'abahejeje gutora. Hari hasigaye haza umwe. Mu masaha nyuma ya saa sita vyaboneka ko abakozi ba seni mu biro vy'amatora baguma bicaye ataco bariko barakora barindiriye uza gutora. Turi neza na neza kw'ishure shingiro rya Muzinda ahabereye amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi mu nama mpanuzo jambo ya komine. Aho ku Muzinda rero kw'ishure shingiro hakaba hari ibibanza vy'itora vya Muzinda ya mbere, Muzinda ya kabiri na Muzinda ya gatatu, hamwe no kuri se ya komine ya Muzinda naho nyine hakaba habereye amatora. Icibonekeza nuko abenegihugu baza gutora batakiri benshi cyane nkuko twabibwiwe n'abahagarariye ibiro vy'amatora ngo abenegihugu baje kare mu mutwenzi gushika nk'isaha 2 abenegihugu batari bake bari bamaze gutora. No kwishure shingiro rya Gifugwe n'irya Musenyi abakora mu biro vy'itora biboneka ko akazi kagabanutse barindiriye amasaha yo guharura amajwi kugira ngo batangure guharura. Abenegihugu bakaba bavuga ko bazindutse mu gikorwa cyo gutora kugira ngo bace baza kubandanya imirimo yabo. Uri ku mirimo yawe misi yose uno munsi hiriwe igikorwa c'amatora mbega we watoye? Ni saha 9 naringiye. Sinatoye nahezeze vrema kuko utatoye hajya ntubura umuntu. Indongozi duhezeze gutora nuko zokora ibikorwa zigakunda umwete. Hama natwe bwe tukabonerwa ziduserukire twese. Badushikane kwiterambere natwe tubonerwe. Akamo twotera abo duhejeje kwitorera nuko boba indongozi nziza, indongozi zizotwarira bose, indongozi zizoshira imbere ineza igihugu cacu n'ineza y'abenegihugu. Igihe c'isaha 9 hakaba haciye hatangura igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora. Mu kibanza c'itora cyo kw'ishure shingiro rya Rugenge muri zone ya Musenyi hamwe na lise ya komine Mpanda igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora kikaba cariko kigenda neza mu maso y'indorerezi zarungitswe n'imigambwe itandukanye.